turabashimiye mwese mudengeshanya kwamba mukurikirana ibiganiro vyacu. Muri kano kanya nagomba dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu cete Paulo yandikiye abi Filipi igice ni ca gatatu ku murongo wa 4. Abi Filipi igice ca gatatu ku murongo wa 4, reka dusome. Aravuga ngo kandi umuntu wese ntiyumvire ivyiwe gusa ariko yiyumvire n'ivya bandi. Nagomba gato tuganire kuri iki kintu kijanye no kwiyumvira ku nyungu z'uwundi. Biroroshe cyane yuko mu bintu vyose abantu bakora kubera ko bafise intumbero kanaka, bakora kubera yuko bafise inyungu kanaka bashaka kuronka. Irashaka kuba ari inyungu y'ibifadika cyangwa se inyungu ibanezereza mu buryo bumwe canke ubundi. Mugabe ikintu nashaka kugaruka ko cyane kuno munsi nuko tubona hari abantu benshi cyane bashaka gukoresha abandi kugira gusa bashike ku nyungu zabo. Ugatusanga nturiko uriyumvira inyungu z'uwo wundi muntu. Ijambo ry'Imana rero riko riraduhanura muri aka kanya kugira ngo mu bintu vyose dukora ugerageze wiyumvire uti mbega uyu muntu tuko turakorana, abantu tuko turakorana, mbega ndiko ndiyumvira inyungu zabo, ndiko ndiyumvira ukumererwa neza kwabo. Mbega mu bintu vyose mba ndiko ndapanga, mu bintu vyose mba ndiko ndagerageza kwiyumvira bizoba mu mezi 3 mu myaka iri imbere, mbega ndiko ndiyumvira inyungu z'aba bantu dukorana. Kuko kenshi tuvyemeranye iyo abantu bariko bariyumvira kuri kazoza kabo, biyumvira gusa ivyabo, biyumvira ibibateza imbere, mugabo ntibashaka kwiyumvira yuko kugira ngo ushobore gushika hariya kure wifuza gushikako, hari abantu batandukanye muriko murakorana. Hari abantu Imana izana mu buzima bwawe, hari abantu mukorana mu ihinguriro ryawe, cyangwa se hari abantu mukorana ku kazi. Mbega muri uko gukorana wowe mukoresha urafata umwanya wo kwiyumvira ku nyungu z'abakozi bawe? Mbega na wewe mukozi urafata umwanya wo kwiyumvira ku nyungu z'umukoresha wawe? Kuko biroroshe cyane yuko mu buryo dukora ico kintu tucibagira. Rero ndakunda cyane ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero riko riraduhanura kugira ngo mu migenderanire yacu dufitaniye, mu mahorasyon ari hagati y'abantu, reka kwiyumvira gusa ivy'iwawe. Mbwa ufata kanya uyumvire kuri ujya wundi. Kumbure ushaka kubikora mu buryo butandukanye. Ushobora kwicarana n'abakozi, ushobora kwicarana n'uwo mugenzi, ushobora kwicarana n'uwo mwubakanye kugira ngo ushobore kumenya vy'ukuri ikintu ariko ararondera ni giki ashaka nawe nyene gushikako. Kuko nagomba ndababwire ikintu kimwe, abantu twese turi ku isi nta muntu numwe mu bintu vyose akora ataba ariko arifuza inyungu. Umuntu wese arabona inyungu, mugabo hari abantu bibagira bakiyumvira gusa inyungu zabo, ndetse bamwe mureke tuvyemeranye bagashika n'ahantu bahohotera abandi kugira ngo bashike ku nyungu zabo. Mugabo ijambo ry'Imana nashaka ngo duhinduke mu vyumviro vyacu. Muri ico gikorwa uri kurakora, muri abo bantu muriko murakorana, ugerageze wiyumvire inyungu z'abandi. Kuko nitwabikora uko bizotuma twese abantu turi muri ico gikorwa twagukirwa, dushaka kucitangira, tugashobora no gushikiriza ivyiyumviro bishobora gutuma ico gikorwa caguka gishika kure. Mugabo ivyo biza kuba mu gihe haba hariho imigenderanire myiza iri hagati y'umukoresha n'abakoresha, iri hagati y'abagenzi ubwabo, iri hagati y'abubakanye, iri hagati y'abarongozi nabo bose basanzwe bariko bararongorwa. Rero nagomba rero ngo rino jambo usubire kandi ugiyumvire ko wewe uri kurankurikirana. Mbega mu bintu vyose uri kurakora, mbega urafata kanya ko kwiyumvira kubiragishinga uwo mugenzi wawe, uwo muntu muri kumwe, uwo muntu muri ko murakorana ico gikorwa, urafata umwanya wo kugira ngo ushobore kumenya ivyiwe. Mbega nibiki ariko arashira imbere, mbega ko ariko aritanga, mbega urafata kanya ko kuvuga ati uyu muntu dusanze turi kumwe, umwimbu ndiko ndaronka ni kwera ko uyu muntu asanzwe aba ariko arakora cyane, aba ariko aritanga cyane.
muri iki gikorwa c'Imana turimo nuko hari abantu bariko baritanga. Nivyo mu gikorwa c'Imana abantu nibaza kugikora kubera ko bariko bararondera inyungu, mugabo nagomba ndakwinginge ikintu kimwe: iyo igikorwa c'Imana uko kigenda kiraguka niko kandi n'amabezo n'ivyo abantu bakeneye biguma biba vyinshi. Rero wewe usanzwe uri à la tête, usanzwe uri umuntu urongoye ico gikorwa c'Imana, subira kandi wiyumvire abo bantu muri kumwe muri ico gikorwa. Mbega urafata umwanya wo kubiyumvira? Urafata umwanya? Nivyo ni vyiza kubasengera. Mbega urafata umwanya wo kwicarana nabo kugira ngo ushobore kumva imigabo n'imigambi yabo? Kuko nabo nyene turetse ico gikorwa bariko barakora, barafise ibindi bintu bashaka gushikako mu buzima bwabo bwa misi yose, canke se ku giti cabo. Rero ni vyiza cyane yuko habaho ico kiyago kugira ngo ushobore kumenya ivyo wundi akeneye. Rero nagomba sure kandi ndangize soma kandi no murongo nabi Filipi igice ni ca kabiri ku murongo wa 4. Ndasubiramo abi Filipi igice ca kabiri ku murongo wa 4, aravuga ngo kandi umuntu wese ntiyumvire ivyiwe gusa, ariko yumvire n'ivy'abandi. Haleluya. Hano ijambo ry'Imana ratwereka neza ko umuntu wese ariyumvira, mugabo kandi kwiyumvira ivy'iwawe, kwiyumvira inyungu zawe si bibi, ni ikintu ciza. Ariko gusa ijambo ry'Imana rakubwira ngo ntiwiyumvire gusa ivy'iwawe gusa, ntiwiyumvire gusa izo nyungu zawe, mugabo wiyumvire n'inyungu z'uwo wundi. Wiyumvire inyungu z'aho hantu uri kurakorera ico gikorwa. Mbega ivyo bintu uri kurakora bizozanira iki akunguko abo bantu basanzwe bari ngaho? Mbega abo bakiriya bawe, abo bantu baza kukugurira, kumburira umudandaza, mbega urafata umwanya wo kwiyumvira ivyo bintu uri kurahereza abo bantu baje kukugurira? Mbega ni ibintu vyiza bifise karite nziza? Mbega igiciro kimeze gute? Mbega nturi kurarenganya abandi? Mbega nturi kurarondera inyungu z'umurengera? Nagomba ngo wihubure, wikosore, ntiwiyumvire gusa inyungu zawe, muga kandi wiyumvire n'inyungu z'abandi. None nagomba rero kurangiriza ngaha, ndabifuriza umunsi mwiza canke se umugoroba mwiza bivana naho muherereye, kandi nongera kandi vuga ngo ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana bigwire ku buzima bwanyu. Murakoze.